umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sizohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifatikaje n'abenegihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza mu bikorwa byo kubaka igisenge c'ikibuga c'umupira w'amaguru kwigenekezo rya mbere gitugutu no mwaka. Mu ijambo yashikirije ivyo bikorwa birangiye, Nyeniteka Sizohagera yarakengurukiye abanyabubanza kuri ico gikorwa c'iterambere bariko bararangura, aca bashikiriza ingabire y'imifuko 50 y'isima mu ntumbero yo kubashigikira. Yahamagariye imvukira z'iyo ntara guterera muri ico gikorwa, atabavuka ntara babwirizwa guteza imbere aho bavuka. Yasavye indongozi gufasha kugira ngo abenegihugu baronke ifumbire. Intara ya Bubanza ni intara itunzwe n'uburimyi kandi igiterwa cy'umuceri. Mwirima riheze singaha gusa mu ntara ni mu gihugu cyose harabaye ikibazo kijyanye n'ifumbire. Ikibazo kijyanye n'ifumbire aho wasanga by'ukuri abarimyi bariko bidoga kubera ko babuze ifumbire igihe kandi ugasanga n'ingufu bakoresheje zishezipfa ubusa kubera ko babuze ifumbire. Rero nagomba nsabe nyakwabura amatari n'abanyakwa musanteri muri hano. Burya nimba ari ikintu indongozi dukwiye kwirinda nukurongora abenegihugu bashonje. Burya kurongora umwenegihugu ashonje uri indongozi kabara kaga. Ni nk'umuvyeyi utunze abana mugabo udafise icyo bagaburira. Bavyuka mu gitondo bayuza hanyuma ukiyumvira ingene uza kubagenza ukabura. None rero nyakubahwa buramatari naho musangiye kurongora urwego rw'intara banyakwa musanteri musanzwe mukorana, tubinginge ikibazo cy'ifumbire muze by'ukuri mugihagurukire kugira ngo abarimyi bacu muze mwitwararike icyo kintu kugira ngo ntibabure ifumbire mudasinzira. Icyo mukigire icambere mu buri programa y'ibikorwa byanyu kugira ngo aba barimyi bareke kurimira ubusa kubera ko babuze ifumbire. Ndabinginze ndongozi icyo kibazo mukigire gwanyu mugifate mu ntoke by'ukuri nimukubite urugohe mutarabona yuko umurimyi yaronse ifumbire kandi by'ukuri yamushikiriye itaciye ku maboko y'abandi bantu bagomba kwiyunguka ko ugasanga umwenegihugu ariko ayigura ku mafaranga y'umurengera kandi leta yama iriko iratanga amafaranga kugira ngo isayirize umurimyi. Rero icyo by'ukuri ndabinginze mukigire gwanyu. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongera atanga n'izindi mpanuro ku benegihugu harimo kubahimiriza kurungika abana mu mashure, guhindura isura y'intara ya Bubanza mu bijanye n'iterambere, kubumbatira amahoro n'umutekano no kwirinda guharika. Amahoro n'umutekano ni karara mu rugana ntibacura mugabo ngaha mu ntara ya Bubanza hari ikintu gihunda guhungabanya amahoro n'umutekano. Bimwe by'inko byaraheze bijya byaraheze ariko ikintu gikunda guhungabanya amahoro n'umutekano ndakigaruke ikintu cyo guharika. Muragenda mukimbura umuceri, mwaheza kwimbura umuceri hakurya umuryango ugatujya umugore agira kabiri. Urumva ngiyo ni ngorane. Ibyo biteza umutekano muke mu muryango. Ariko se banyakuba bagabo bagenzanje muri ngaha. Ayo maso yacu twoza turarabisha abakunzi Imana yaduhaye. Bagiye abagore bacu Imana yaduhaye. Nibyo babimaze. Tutiriwe turanyura amaso tumira amaso ku bandi bagore babana. Igihugu cyacu Burundi cyubakiye ku miryango. Urugo rwacu turubungabunge kubyo dusambuye umuryango. Iyo dusambuye urugo aho urugo ni umugore n'umugabo n'abana. Ego navuze iby'abagabo. Mugabo urugo rugizwe n'umugore n'umugabo n'abana. Rero iyo twononye urugo tuba twononye igihugu, tuba dusambuye igihugu, tuba duteje umutekano muke mu gihugu. Rero nagomba by'ukuri nsabe Imana niyaduhezagiza ujya mwimbu, reka tubungabunge tukoresha ibikenewe. Rero mw'abagabo mwibagenzana dupunguze ayo mero tuyapunguze, dukunde abagore bacu, dukunde ibibondo byacu, tubyitwararike, tubarunge ku ishure kugira ngo ejo aho bukera
baze natwe baturamire. Inyuma y'ivyo bikorwa nyene iteka zizohagera yaragendeye ariko hubakwa ihinguriro ry'amata muri komine Gihanga muri iyo ntara nyene ya Bubanza.